dutangura ari mu kwa kane 1994 aho mu kirere hagira uyu mwana yari afise imyaka 18 ku bantu bazi guharura neza. Mwite Jean-Luc Habyarimana canke Habyarimana mu rurimi rw'ikinyarwanda. Uyu ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana. Uyu mwana akaba ariko aravugisha abanyarwanda benshi uhereye ku isonga, uhereye kuri Paul Kagame, aho buri joro buri mutaga arota yongera yikangura ariko aranywa icayi afata ibya sasita avuga yamiza ku munwa canke yamiza ku muzirikanyi umuhungu wa umuhisi Juvenal Habyarimana ariwe Jean-Luc Habyarimana. Jean-Luc Habyarimana bakaba bavuga ko yagaragaye inshuro zirenga zitatu Kinshasa mu gihugu ca RDC, gihugu aha barizwa umukuru w'igihugu yitwa Felix Chilombo Tshisekedi. Ndaje ndababwire ni biki, ni kubera iki mu Rwanda hari uruhagarara, ni kubera iki bije muri uno mwanya. Ariko nagomba ndababwire ko mu Rwanda baguma bikeka umwanya n'umwanya ihindura amatwara canke ihinduka ry'ubutegetsi, aha twirengagije ivya Munyuza, ivya ba James Kabarebe n'abandi benshi bariko barafungwa, n'abandi bariko barahabwa amasumo, n'abandi bariko baricwa, n'abandi bariko baranyuruzwa bivanye n'iki kibazo ca succession, kuko barabona ko Kagame ari ku rugendo, twese niyo nzira, ariko umuntu agiye abagiye, kandi n'iyi ngwara zaje hari ingwara zidakira, hari n'ingwara zivugwa, ariko uko biko biravugwa niko ndabibabwira. Barabona ko Kagame ari ku rugendo, hakaba mu Rwanda hari ikintu bita problème de succession, hari kibazo c'uzosubirira Paul Kagame. Ariko reka tubanze twibande cyane kuri no muhungu wa Habyarimana. Kubera iki Kagame yongeye kumugaruka ko kwigenekerezo rya 27 hari ku munsi wejo mu kiganiro yariko arakorana n'abatangaza makuru canke ibimenyesha makuru bigenda bitandukanye, aho hagaragaye umenyesha makuru mva mahanga w'umuzungu abaza Kagame kuri kino kibazo, amubaza ukugukurikira. Tugenda kurabira hamwe inyuma ya kano karuhuko. Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Fleury Podcast TV, mwe musanzwe mudukurikira muri mu mihingo igenda itandukanye. Haba dukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda hakugera Kanyaru, eka mu karere ka EAC, muri Afrika muri rusangi, Amerika, Asia, Oceani, eka ni Burayi. Turabaha ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo muri kino gitondo ku munsi wa gatanu, igenekerezo ni rya 28 ukwezi no kw'11 umwaka wa 2025. Dusigaje iminsi 2 gusa tuzobe dutambutse tubarizwa mu kwezi kw'icumi ukwezi kudasanzwe. Aha rero ngo bimeze gute? Reka duhere kuri ino video aho twumvise umenyesha makuru mva mahanga abaza Kagame uku gukurikira, nawe Kagame arishura uku gukurikira. Reka tugire ko twumviriza ukungene yamubajije. Hello, Mr. President. Vivien Latour for the newspaper La Croix in France. What are your thoughts on the very likely dismissal of charges against Agathe Habyarimana in France, and the link or influence her family could still have with FDLR through Kinshasa? Aha yatanguye amuramutsa aramubwira nyakubahwa Paul Kagame, nkuko bisanzwe yavuze ikinyamakuru aserukira, hamaca avuga ati jewe nje kubabaza kubijanye n'ibiheruka kubera mu Bufaransa, aho Agathe Habyarimana n'umutambukanyi canke n'umufasha wa nyakwigendera umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana, aho yamumajije ati jeco nje kubaza niki ibyabaye mu Bufaransa sindabigaruka ko cyane, ariko mbarira kubijanye na link yihuza uno mu mama n'abana biwe n'umuryango wiwe bariko baraburanishwa ari hakujya mu Bufaransa kubijanye no kwivanga canke gushigikira mu buryo ubu canke buriya n'ikibazo ca FDLR hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Umviriza. These are some of the things I was saying, how the history, the facts thereof, sometimes they keep playing out back and forth, and
even leading to minimizing the identity and the effects and the real bad image of FDLR. Kagame amusubije canke amwishuye avuga ati ibi nivyo nama navuze kenshi mu mateka, nama nabivuze mu ma histoire, mu byo nama navuze, nama nabivuze kandi nama nabigarutse ko kandi vyama vyagarutse mu gihe abantu bashobora kuba ko barirengagiza isanamu mbi, the bad image, isanamu mbi canke image mbi, canke ngo kwirengagiza identite, ID, canke ubugome n'ibindi byinshi kungene adefinisa FDLR. Munumva yakavuga FDLR ko atoyivuga neza, ngo benshi barayinegrija identite yayo canke uburemere ifise ino FDLR. Tubandage tumiza Kagame uko yabandagije yishura. We see it playing out in different places and ways. Yeah, in the recent time, years, months, we are aware one of the sons of the son of Habyarimana and some of the people who ran away from here, by the way, who live in Europe. Hano avuga ati haraciye imisi amezi n'imyaka twumva kandi twongera tubona umuhungu wa Habyarimana na bamwe mu bahunze igihugu cy'u Rwanda haheze imyaka 200 n'abandi bahunze FBR inkotanyi, haba bari muri RDF, haba bari bakayumba Nyamwasa n'abandi benshi bagenda batandukanye, ba Innocent n'abandi benshi. Aravuga ati twarababonye ntituzi rero aho yababonye. Reka dukurikire twumviriza inyishu yatanze Paul Kagame. United States and have been active on this agenda of FDLR, and they've been recruited, they are financed, hano yaravuga ati ngo bamwe mu bahunze leta y'u Rwanda haheze imyaka 200 baja mu Faransa, baja muri leta zunze ubumwe za Amerika, ekabaja mu bihugu bigenda bitandukanye, ngo bagumye bagerageza kurekrita bongera begeranya uburyo bwo gufinansa FDLR. Been forming different things under the tutelage of the president of DRC personally, not even ngo hanyuma barabandanya bafasha kandi bino vyose ngo bikaba biriko biraba suleje canke biba mu maso canke bibwizemwo uruhara umukuru w'igihugu ca Kongo ariwe Felix Chirombo Tshisekedi nyene icubahiro arongoye kandi abazwa RDC muri no mwanya. Niko Paul Kagame yabandanyije avuga. We follow, we see the visits, the many visits they paid to DRC government in Kinshasa and follow the activities. Ngo turabona kandi tukumva ngo twabonye ingendo nyinshi n'ibindi bikorwa byinshi bigenda bitandukanye byagiye biraba mu Kinshasa kandi ngo tugenda turabikurikirana. Ubu ni Paul Kagame ndiko ndasigura ngerageza ko dutahure tugende dutahura impamvu nzanye umuhungu wa Habyarimana muri no dossier canke muri kino kiganiro cyo muri cyo kuno kwa gatano, kino gitondo cyo kwa gatano itariki 28 kwezi kwa 11. They are enabled to get involved in. There are even those who used to be the officials of government who ran away like 20 years ago. Again, agarutse kuri cakindi nyene yarahereye kavuga ati ngo harimwo n'abantu bari abakozi ba leta y'u Rwanda, les officiers du gouvernement y'u Rwanda, bisigura bari basanzwe bari muri leta ya Kagame ariko ntibashimishwa n'ingendo za Paul Kagame, izigendo zo kuja kwiba ubutare, kwica mu burasirazuba bwa Kongo, gusahura, kuhonya ubwoko eka n'ibindi bibi bagiye FPR inkotanyi, RDF, AFC M23, Red Tabara
FNL yanza bampema bagirizwa ino yose akandi ibaka ngire ko ndanabibutsa ntibiri mu byo yavuze ariko ndabibutse ko nimbere kuko harone benshi bakunda kumbaza none ko muvuga AFC M23 ni shasha bigenza gute oya si shasha kuko nimbere ya AFC M23 hariho imigwi ico kiganiro tuzokibakorera tubabwire kira mugwi wose n'uwarawuyoboye kandi umuntu wese yarayoboye iyo migwi yitwa ko igwanya leta ya Kongo ayo ma groupe rebelle yaba ari muri warasazuba bwa Kongo yarahari imbere ko AFC M23 iza ari nk'umugwi w'ikiroberi ukomeye cyane nkuko benshi bo bariko barabivuga kuko niwo mugwi w'ikiroberi wo umaze gushika ku ma exploit canke kuri ibi byo gufata ngo Goma kwigarurira Goma na Bukavu abandi bose bari babaye iyo myaka hazaza iyi kandi nabutse ko i M23 iri kirakora ibi ni M23 ya kabiri ibi byose benshi ntibabizi ariko M23 ya mbere yarabayeho iyi iri kirakora bino ni M23 ya kabiri nico gituma turiko turategekanya gukora ikiganiro c'amateka y'ibi biroberi vyagiye biravuka mu rasirazuba bwa Kongo ahanyene hariko arabarizwa imigwano kuri no mwanya tuvugana n'igituma n'abayivyara vyose bikaba vyagiye kuzana kino camwa c'umuvumo ca RDF FPR inkotanyi AFC M23 Redi Tabara twigwaneho na FNL yanza bampema hari mu rasirazuba bwa Kongo reka tubandanye nivyo Kagame yariko arishura because of association with the FDLR or other activities to undermine the integrity and fail the government so that it doesn't move forward. So ngo bakaba bafise ngo umugambi icambere kwanza wo kuvyora integrité territoriale bisigura gutera no kuvogera igihugu c'u Rwanda ngo kandi no gutuma leta y'u Rwanda ko yituma igira failure ituma inanigwa kuyobora canke kuyikura mu ncamake niko Kagame abandanya avuga ariko imbere ko mbandanya nino nyisho ya Paul Kagame ngomba tubanze tugaruke rero bimeze gute ni kubera iki batinya uno muhungu wa Habyarimana canke dobifatire umwanya urambuye tuze kubikorera ikiganiro tubabwira Jean-Luc ninde benshi bashoboye kuba bamuzi kumenya aho yavukiye abavyeyi biwe bose nabo bivukana sawa ivyo birazwi ariko ni kwereka Jean-Luc abanyarwanda muri no mwanya ariwe bariko baramiza mu kanwa ni kwereka umuhungu wa Habyarimana ateje uruhagarara mu gihugu c'u Rwanda ariko na Rwanda bigenda ndabibibanga ndababwira ati mu Rwanda ubu naho ubona ko barakora ivyo bikoza bigina amatavara mu rasirazuba bwa Kongo mu Rwanda ntiborohewe kuko mu Rwanda umwanya n'umwanya baritega ko hari ikintu kigomba kuvunduruka hari ikivyimba kigomba kumeneka haba muri leta ya FPR inkotanyi problème de succession uzosubira Paul Kagame ariko kandi bakavuga ati ahimvurura umwanya n'umwanya ziravyuka kandi hari ikintu kiko kirategurwa ngo gishizwemwo uruhara na Felix Chirombo Tshisekedi n'uyu muhungu Jean-Luc Habyarimana umuhungu w'umuhisi nyene cubahiro Juvenal Habyarimana ubu nibwo bwoba rero busa n'ubuko burarangwa hari hakurya ya Kanyaru umwanya n'umwanya baravuga ati u Rwanda turashe kuba tugomba gusubira mu ntambara canke ubuyobozi bwa FPR inkotanyi barashe kuba bugomba guseswa umwanya n'umwanya mu Rwanda nico gituma mubona ubu bagarukanye sije ya Jean-Luc na Jean-Luc ndaza kubabwira umwanya no wadukundira igituma guma garuka iruhande yibi vyose vy'intambara igituma guma mushirako FDLR ndabibutsa ko kwigenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani uyu mwaka nyene turimwo Agathe Habyarimana ni nyina w'uyu Jean-Luc Habyarimana yarejejwe na sentare yitwa Parquet National Antiterroriste hariya mu Bufaransa bavuga ati ivyo mu mwagiriza nta kimenyetso na kimwe gifadika gihari gituma yagirwa ko yateguye genocide ndabibutse ko umuryango Habyarimana ubwiwe baramwagirije canke no baramwagiriza naho yarengutse ko ariwe yagiye ateguye genocide bamaze kubona ko yitavye Imana batangura kubishira ku mutambukanyi wiwe vyanse babishira no kubana ba Habyarimana ariko abana ba Habyarimana bo batanguye kwezwa imbere ya nyina nawe bigiye kuba itariki 20 z'ukwezi k'umunani aho mu Faransa muri iyo Parquet National Antiterroriste bavuze ati wapi ntafungwa ntitumurungika mu Rwanda ntitugira ikintu na kimwe kuko nta preuve nimwe mufise vyose ni shari ni binyoma n'ibindi vyose muguma muhimba
musubira hari ibintu byinshi Paul Kagame yavuze muri ino video, ni ndende kuko ikiganiro yakoze ku masije yose, yavuze ibya Goma, hariho n'ahandi agaragara yiyemerera ko ngo afise Goma, kandi Goma kugira asubize Goma Bukavu Kavumu n'ahandi henshi agenda hatandukanye, ngo bisaba ko leta ya Kongo canke Tshisekedi bamugaragariza ko ivyo asaba canke igihugu ciwe c'u Rwanda ayoboye abazwa muri uno mwanya, kuko nakanya gato ashoboye kurengana n'iri joro ashoboye kwitera ikare, ariko sivyo ndamwipfurije. Ndazi ko baca baza hano muri commentaire bambwiye ati urabona ushoboye kuba uri muzima ukagira ko uwi mugabo hamwe n'ibindi navyo biravugwa, n'ingwara ziravugwa, sije ndiko ndabivuga, mu Rwanda biravugwa, mu miryango yiwe abamwegereye, abari mu Rugwiro village eka n'ahandi henshi agenda hatandukanye. Nico gituma mutariko murabona cane asirikira, yabari mu matere, yabari hehe na hehe, yabari karakankamira. Kagame nimba mumuzi Kagame wa kera, so Kagame ubu. Kagame wa kera yari umuntu yiyemera, yari umuntu ari ibintu vyo gutegeka, yari umuntu wo gukankama, yari umuntu agaragara mu bintu vyose birimwo imbaraga nk'umwiyemeza. Ariko ubu aratekereje, aracunya, arashoboye kumara indwi yose atagaragaye. Ndaza haraza kuza bamwe bakunda kuvuga ngo rikigarasha uri mbonera kure usubira ibina biriya, ariko ndababwire ko ari faible, bisaba ko ategwa inshinge umwanya ku mwanya. Hari na kagasaho gushika no munsi leta y'u Rwanda itarasigura, yagaragaye yagiye atwaye i Qatar, aho benshi bavuga ati ni anis artificiel bo baramutoboye kugira urabona ko umuntu nyene aba akitswe n'amagara. Ariko bino nuko bivugwa, bica bija muri rubrique ya biravugwa. Rero uyu Jean-Luc umuhungu Habyarimana akaba nukuri adahaye agahengwe kubaho gusa bumva ngo yideplaceje avuye mu Bufaransa, agiye hanaka ijambo mu Rwanda bashira imbere bavuga ati agiye kubonana n'abahoze bari muri FPR inkotanyi. Ico batinya cyane rero nico, kuko baravuga ati bakayumba n'abandi benshi bagenda batandukanye, murabazi ba Jonathan Musonera n'abandi benshi bagenda batandukanye, baravuga ati barazi inkotanyi, baratuzi neza, barazi point faible faiblesse zacu. Nico gituma bakoranye n'uno muhungu wa Habyarimana vyohava bizana ikindi kintu kiremereye. Ariko muhungu wa Habyarimana nta na hamwe arigera avuga ati jewe ndiko ndategura kuza guhabuza igihugu turonke itekane nk'abanyarwanda, oya namba. Nico gituma uyu Jarike rero twese tako turatahura igituma ariko baramushira muri bino bikorwa ngo vyo gusubira ngo vyo kurekrita gufinansa ngo FDLR. Ariko nama nababwiye kenshi uko mvyuka uko njyama niko mvyuka ndababwira, iyo bavuze FDLR baba bavuze zina Muhutu, uyo batavuze zina Muhutu baba bavuze ikigarasha, bakaba bavuze intera hamwe canke bakaba bavuze aba bandi bahora ari inkotanyi ariko batahuye ko bigenjeje nabi kandi banahenzwe n'uno Paul Kagame, bagahitamwo kumuhunga no guhunga u Rwanda. Inyuma yaho kamunyuza kabahushije n'inyuma yaho inkoni amasasu gufungwa gasakisaki bibamereye nabi, bakagira akanya gatoyi ko gutoroka. Sinzi ko ndabona umwanya utatworohereza cyane, ariko reka twongere ko gato mwumva amajambo Paul Kagame yongeyeko. You can link these things. You see the FDLR being covered up by some authorities in Europe and elsewhere. Then the family of Habyarimana and individuals who were active in what happened in the tragedy, like his wife, and they are in the courts of law. Okay, ivyo yangerageje kuvuga ku masonga nivyo Paul Kagame yabandanyije avuga ko ngaha avuga ko hari abantu benshi bari aba communauté internationale, hari benshi muri aba bazungu, hari benshi muri abahoze muri leta nkuko nyene naye babwiye niko nawe nyene agarutse makavuga ati ngo na bamwe boba baragaragaye muri zi tragedy. Akavuga tragedy ni genocide yitiriwe abatutsi mu 1994, ariko Paul Kagame
ba Jean Damascene n'abandi benshi bagenda batandukanye biyaturira bakabare bakavuga ati iyi genocide yarahitanye n'abahutu ariko abahutu badashaka kuvugwa hamwe no mushikiranganje Jean Damascene ngo jejwe ubumwe bw'abanyarwanda. Aha rero aravuga ngo ibi byose urashoboye kubilinkinga ukaraba ngo iyo bija ngo kanabihuza n'uyo Agathe Habyarimana ngo ari muri court of law ngo ari imbere y'amategeko muri sentare nta mbere y'amategeko arimwo kuko uno munsi Kagame yakoze ikiganiro itariki 27 z'ukwezi kwa11 umwaka wa 2025 Agathe Habyarimana yejejwe itariki 20 z'ukwezi k'umunani muri 2025. Iyo court of law nta tuzi arimwo ahubwo ntihagire umuntu nka ruje duhungire habangutse akunda kuza gusigura amafuti n'ibindi byose bidasiguritse kubesha vyo nababwiye ko yabigize indahiro aheruka kubesha no kuri RFI avuga ko basinye ngo amakoro dope n'ibindi byinshi ibintu Rwanda Congo RDC yegwa nico kibazo idashoboye kwemeza yanse no kwemeza bice mu mvugizi wayo Muyaya avuga ati Patrick Muyaya avuga ati nta kintu na kimwe kirasinwa byose ni caneva ni formulaire byose bizosinwa ari uko twumvise atamusirikare numwe w'u Rwanda ariko butaka bwa Kongo. Aha rero nkaca mvuga ati nta kintu na kimwe gishoboka kizopfa caraciye mu biganiro. Edaire nongere koko inkotanyi zitayaga nabibabwiye kuva kera no ndabibabwiye ndabibutse ko Habyarimana bamurashe indege Habyarimana irimwo n'umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira bayirashe amasezerano y'amahoro yarasinywe. Amasezerano yo akora dope bakoraja kugwanira ngo Doha na Washington bari barayisinye bamurasiye iki nico gituma rero inkotanyi Paul Kagame n'abo bose bakorana nta mahoro bigera bashaka bakozwe mwibumba ry'intambara kandi kugira byose bihagarare nuko urusasu rutumbera ikigali nabo bakabanza bakawota bakawumva kuko umuriro irisope ko bawuheruka kera. Rero ntabicishije amajambo menshi amasezerano twasezeranye ndayubahirize akanya ndabona ko gahagije nizere ko muramuka amahoro ikiganiro kirabatanga gushikako abavyutse nabo muri intwari hama nongera ndababwira ati mugira umunsi mwiza w'akazi ni wa gatanu ni vendredi aho benshi bakunda kuvuga ati début ya weekend canke weekend turashena kuva Friday Saturday and Sunday ugasanga bawo poperanije aho usanga bagiye mu mapause midi badasubira kubuzi bacagenda ku beach abandi bacatangura gusoma abandi bagatoroka abandi ntibanajeyo uje sintonda ngo kabuki ngo weekend yageze ni vendredi bakabizindukirako ariko na Rwanda babibutse ko nimba vy'ukuri mukora ama institution y'igihugu mufise amabanga leta y'u Burundi yabijeje canke izindi leta aho muri hose ni muvyuke kare muje ku mirimo hanyuma abasanzwe bikorera twabo namwe ni muvyuke nivyo muri ikoresha muri aba boss banyu boss of yourself mugakora on your own account ariko ntibibujijwe ko muvyuka mukikazanura mukaja mu mirimo. Je namaze gushika murabona iki kiganiro ca mbere duhejeje kukibashikiriza duhejeje kugitunganya natwebwe ngaha nyene ni one way tuja ku mirimo uko biri kose rero ndibaza ko tubwira abakuze urenze gukwiza imyaka yo gukora ndibaza ko uba utahura icari cyo ubuzima. Dusubire kubonana mu kiganiro cyo kumutaga haba swat kimwe cyashoye kuba ari iki ku mirongo y'urugamba ukungene haraye no kungene haramutse canke tukabandanyiriza ko ivyaraye bivuye mu kanwa ka Paul Kagame tuyibagiye n'igihugu cacu ciza cy'u Burundi aho hariko harakogwa ibikogwa vyiza cyane haba mu kwa Faustin Ndikumana mwabonye agaragara shima natwe tumubwira ati nivyo akanywafu kari gakenewe ifoko tukorodresa kuko warugerereye kure aho benshi bavuze ati nukuri byari bikwiye benshi bakavuga ati mbe woza uravuga uko woba ubaye iki ukuri ukakuvuga hanyuma nimba arico unenga reka guhengamirayo cyane nivyo namabwiye ati des critiques positive et négative zirarekuwe en plus uri kura critique négativement propose tanga proposo tanga icyumviro kigana kwiterambere rusangi ry'abarundi muri rusangi kuko natwebwe turashaka kugaragaza ko igihugu cyacu cavuye mu ntambara kandi turakeneye iterambere rya twese. Nitse rero ko mugoye neza kandi muza kuyirigwa turasubira mu kindi kiganiro. Ciao ciao.